arusha abavyeyi bacu kudukunda, niwe yashizeho n'urukundo mu bavyeyi. None turahaye kaze Pasteur Gervais, ahari yugurure mikro, aterura imitwaro ayihe Yesu, we abishoboye. Aterura ingwara zihe Yesu, we abishoboye. Aterura ibibazo abihe Yesu, we abishoboye. Natwe twidegembye tunezerwe kuko Yesu tumufise ari umukiza. Turamuhaye kaze, Yesu amuhezagire. Anje Yesu Kristo Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye, uri Imana ishobora byose, uri Imana atakinanira, uri Imana nyamana, uri Imana tukwizeye, Imana nzima. Kandi Imana nzima niwe waduhamagaye, niwe wadutoranije mu bantu benshi, niwe watugize abizigirwa, Mana nzima. Abantu Mana nzima bari ngaha barakwizeye kandi baragukunda, kandi wabatoranije kenshi kandi kera. Mana nzima gushikaho urungika mpwemu yera, Mana nzima akaza mu bavyeyi babo bakabita amazina aguhimbaza, amazina gushima, ukabita banini nahazwe. Mana nzima kugira uninahazwe, Mana nzima ntaco utakoze kugira utwiyereke, gushika naho uca mu majambo yawe, mu mazina yacu, abandi ukabita badanezerewe kubera ugufise aranezerwa. Mana nzima abandi ukabita ndi wa Yesu, Mana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'igitangaza, uri Imana y'ubushobozi. Mana nzima ugufise, erega Mana nzima nta na kimwe kimunanira. Uranamwita uti muteragabo, aratera ikintu cose mu izina rya Yesu Kristo kigashoboka. Uri gitangaza, uri Imana izi vyose. Mana nzima wadutoranije kera kandi isi itararemwa, uti nkunze Imana. Mana nzima niwe ubikora, niwe ubirema, niwe ubikomeza. Ntaco utakoze ukagira uti ni nyabushobozi. Erega Mana nzima watubwiye kenshi, watutoranije kenshi isi itararemwa, gushikaho utwibwira mu ijambo ryawe. Abatazi ubwenge babona ko amajambo watwise Mana nzima ari amajambo asanzwe ariko ndasanzwe. Uti nta karuta Imana. Mana nzima uti Ndihokubwayo, iyo ataba wewe Mana nzima ntituba turiho, ntituba tukigenda. Uragahezagirwa Mana nzima, nguko Mana nzima uti ndanezewe kugira tu Mana nzima wagize ufise aranezerwa, ugufise aronka amahoro, ugufise aronka ubushobozi. Uragahezagirwa, ni wowe ubikora, ni wowe birema. Hari abaje bagwaye Mana nzima, ndakwinginze udukize. Inyuma y'ijambo wamye ukora ibitangaza, ndakwinginze ukore ku muntu wari we wese yaje ngaha muri kino gikorane, no ku muryango wiwe, no ku mukenyezi wiwe, no ku bana biwe, no ku muvyeyi wiwe, no ku mumama wiwe, umupapa wiwe, canke abo bavukana, abo bavukana biologique canke spirituelle. Mana nzima ukorene ku gihugu c'Uburundi, ukorene ku gihugu Mana nzima cacu. Mana nzima umuntu yaje agwaye wese, Mana nzima ndakwinginze. Ijambo ryawe rivuga ngo musengeranire, mushirane kw'ibiganza, ariko ntibishoboka uno munsi kuko ntituri hafi na hafi, ariko wowe urabishobora. Turakwinginze ikiganza cawe ugikore, gikore ku mutwe w'umuntu wari we wese ariko aranyumviriza agwaye, akire mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana nzima urabizi, ijo jambo ni wowe waritubwiye. Turakwizeye, turakwingize kandi turagutakambiye, turagupfukamiye, turagukomeye amashi, udukize mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese agwaye, erega Mana nzima hari n'abagwaye batazi ko bagwaye, ariko wowe urabizi. Cyo gituma tuje imbere yawe tukwizeye, udukize mu izina rya Yesu Kristo. Hari abafise imitwaro ibaremereye, Mana nzima ndakwinginze uyibaremurure. Mana nzima nguko umukozi w'Imana, Mana nzima Vyane Muteragabo yabivuze, Mana nzima wuguruye nta wugara. Kandi Mana nzima ico Mana nzima ufise umutwaro wese urawumukurako akidegembya. Erega Mana nzima twarabibonye, sivyo twasomye, sivyo twize, turamaze kubibona.
turamaze kubibona hatuza Mana nzima duhuzagirika, ni kubera twabonye ubushobozi bwawe, ni kubera twabonye urukundo rwawe Mana nzima, gushika naho uva mu ijuru ukaza kudupfira ku musaraba, ugasesa amaraso yawe ku bwacu Mana nzima, kugira twidegembye. Nico gituma Mana nzima tuvuga tuti haleluya, haleluya, uragahezagirwa Mana nzima. Amaraso yawe natwikira umuntu uwo ari we wese, ayo maraso waviriye igorogota, ayo maraso waviriye ku musaraba, ayo maraso wacumiswe mu mutima kugira ngo Mana nzima adukize, adukure kw'ivyaha, niyo twidegemvyamo. Satani atubonye agaca ahunga mu izina rya Yesu Kristo, turi ku maraso yawe. Kwa kundi kw'Abanyisirayeli Mana nzima, imiryango y'abana bo mu Banyisirayeli Mana nzima babonye amaraso y'umwagazi w'intama bagaca bahunga, abaje kubica ntibabaturukire. Natwe Mana nzima, ku mitima yacu hariho amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, n'ubundi watugiriye uragahezagirwa. Ndakwinginze ayo maraso y'umwagazi w'intama yaviriye igorogota adutwikire, atoze, adukure kw'ivyaha n'ivyago, twidegemvye mu izina rya Yesu Kristo, turonke amahoro, turonke umunezero, turonke umugisha, turonke protection yawe, turonke benediction yawe, turonke gloire yawe, tubone ibitangaza muri iyi nzira turimwo Mana nzima yo kuja iwawe mw'ijuru. Uragahezagirwa kandi buraduhaye n'ubushobozi bwo kumenagura imigabo n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenaguye le plan satanique ku muntu wari we wese, ibyo Satani yamupanzeko urabizi, ndabisanganguye mu izina rya Yesu Kristo, ndabimenaguye mu izina rya Yesu Kristo, kuko Mana nzima vyanditse muri Yeremiya igice ca mbere umurongo w'icenda gushika ku w'icumi ko waduhaye ubushobozi bwo kudemolisa, ubushobozi bwo kweradika, ubushobozi bwo kuderasina. Mu izina rya Yesu Kristo turamenaguye amaplan satanique, amaplan diabolike mu izina rya Yesu Kristo. Ku muntu uwo ari we wese, twidegemvye mu maraso yawe, twidegemvye mu rukundo rwawe, twidegemvye mu mbabazi zawe. Mana nzima, ndasengeye n'iyi somene igira ikurikira dusengere dutangure, ariko sinibagiye no kugushimira ko wabanye natwe Mana nzima muri indwi igira irangire. Turagushimira ugahezagirwa, uzugendane natwe. Ijambo ryawe waravuze uti nzogendana namwe aho muzoja hose, gushika ibihe bidashira, aho muzoja hose Mana nzima, n'ibihe vyose Mana nzima. Ijambo ryawe niwe warivuze, kandi turizeye yuko ijambo utabesha, ntubesha. Iyo uvuze rirashika, naho woteba, uko uteba niko utebuka, ico uzira ni kimwe, kirazira ntucegwa. Uragahezagirwa, ukora uko ushaka nawe ushakiye, kandi kuko uri souverain ukora ico ushaka, n'ivyo ushaka n'uwo ushaka niho wikorera. Mana nzima, uragahezagirwa, turakwizeye. Ubane natwe, hezagirwa Pasteur Irere yaduhaye ijambo ry'Imana, uhezagire Viviane Muteragabo, uhezagire aba baririmbyi bose Mana nzima, uhezagire aba bene data Mana nzima bahuje umutima n'inama kubera urukundo rwawe, bahuriye hamwe bariko barasangira, bariko barayaga, bahujwe n'amaraso yawe, bahujwe n'urukundo rwawe, nta kindi cabahuje. Mana nzima, erega ijambo ryawe wararivuze uti nimukundane, nimwakundana nico kizokwerekana ko muri abaje. Mana nzima, ivyo bariko barakora bahuriye harya hantu, ndakwinginze ubibaharure ko kugororoka, ubahezagire. Mana nzima, uravuze uti aba intumwa za kera zaguhimbaza ziriko ziramanyagura imitsima. Uragahezagirwa, uri Imana ishobora byose, uri Imana yera, uri Imana. Mana nzima, ndakwinginze ubibaharure ko kugororoka, ubahezagire n'uruvyaro rwabo, ubahezagire amaproje yabo, ubahezagire, usubire ubahezagire, ubatwikirize amaraso yawe, amaraso aboze, ahejeje kuboza Mana nzima hose, umubiri wose Mana nzima, uca ubasiga amavuta ya mpwemu yera. Weje kubasiga amavuta ya mpwemu yera Mana nzima, aho bazoja hose, aho bagenda hose, abamarayika aba bodyguard bavuye mu ijuru babakikize, ubahezagire, ubakomeze.
ibitangaza n'utumiza ejo kuwa mbere tuzohura bavuga intahe zawe, ibitangaza byawe. Mana zima bava mu bwisa baja mu bundi, bava muri promosiyo baja mu yindi. Mana zima gushikaho, Mana zima muri runo rugendo turiko turaja mu ijuru, ikintu cose Mana zima kitari icawe kimenagurike mu izina rya Yesu Kristo. Bumva amahoro, bumva umunezero, bidegemvye. Mana zima uzoba ukoze, turakwizeye, vyose bigende neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire kandi bazigame. Amen. Murakoze turavyakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega turavyakiriye gashenge. Imana ishimwe. Nuko reka turangirize n'indirimbo kuva kuri mwene data Pasteur tuje imbere turamuha. Ukuriho ntacyo nzotinya, urabimenya, maziye muri biganza byawe, ubabone iteka ryose muri Imana yawe. Uriho ntacyo nzotinya, irinde urabimenya, agiye mu biganza byawe, ubabone Yes. Ujane mahoro ya Kristo. Amen. Amen.